ndabumva. Okay, the king. Ndavuga nanje sivyo? The king jera nshaka kumenya amajambo make. Eske chuma cha chuma ni yari muri Amerika canke yari muri Amerika? Wewe majambo magufi. Inyishu imwe. Afrika Tanzania yarabaye Amerika. Tanzania yarabaye Amerika. Shaka kukubwira sivyo uwo muntu ahubwo novuga ati he is stupid. Numushenzi kuko urabona igituma mvuga ati numushenzi ntazi no kuvuga gute wo. Visa ntayararonka kandi ntayo aragira ko ntayararonka passport kuvuga arayifise mugabo yo kugenda muri Canada ntarayironka ko ararondera ingene yo twamukore ingene yo caguma ino. Bo nuko nyene urumva ibintu by'indege nyene ziva nko muri Amerika nyene zifatize kubera umuntu yaciye muri Tanzania mu kindi gihugu bisaba nyene ko tusha tuzana ini ndege nico kuvuga nyene amasaha birahinduka kubera nyene waza amasaha yo muri Amerika nayo hano biratandukanye. Burundi is my country, okay? Tuba twafise umuryango twafise abavyeyi urumva naho twoba tutari mu byimbizi kice by'ibiki kwaza mu Burundi ni lazima kuko haho muri Amerika tuba twagiye nyene n'ukurondera amadolari sivyo none ubonye nyene namake ukaza ukavuga ati famille nyene acanga ati dukora ibiki abagenzi nawe uravyumva kwa ari muri Etazini handirimbo wakoreye hari muri Etazini gashuma cyo wakora nande wakora Chris Brown wamuha amahera yogura nk'ikartier yose ya Bujumbu nukuvuga mu bisanzwe nabarimvi bake bagenda ngo bakore indirimbo muri Amerika urumva mbo bivana mu gihe mu gihugu ubona yuko amafaranga uzokonsoma hariya uzoyinjizaho birashoboka birumvikana birashoboka ariko nta kintu je nakoye cy'umuziki nyene umuntu abari kararondera ubuzima kuko ego aho nzoba ndakubesha nta ndirimbo yo mu Burundi numvise muri club yo muri Amerika. Tere nawe story ariko niharire ngaho ari ndi post sha postinga mu gatondo asha postinga mu kanya nyene kuri urubuga rwa Facebook nyene we Fabrice ati ahubwo biratangaje kandi biratwengeje kubona hariho umuririmbyi yagiye abesha abantu yuko yaje ava muri Amerika kandi yaje ava mu gihugu ca Tanzania muri studio yanje niho yirigwa muri Tanzania reka je ndo murundi ariko byo muri by'igihugu canje ndabikurikirana cyane Kwati wirinde yaposti ifoto mubona ngaha ni Pasli ari kumwe na n'umudada aho umudada ari kumwe ari hagati ya chuma na Pasli chuma ati rero yarabesha abarundi n'amakwanga yuko yari mu gihugu cya Amerika kandi yari mu Burundi kandi yari muri Tanzania ava muri Tanzania aza na ile unajua tena ile sharo milionea unaona hizo hapo acharashika ngaha avuga ati jewe njeva muri gihugu cha Amerika. My god reka rero reka na telefone hama twumvirize icyo bivuga ko eske true niko yashatse kubivuga canke niko byagenze gute reka twumvirize reka tamurondere kuri telefone muri Amerika amasaha ndaziburake ariko ntacyo reka tamurondere hama bigende neza tumve ico aza kubivuga ko gira subscribe like na share kugira ibiganiro byacu na stories zose tubazanira ntazara gucika. My name is Isaac Classic. Yeah, hello. Hello. The King ndabaramukije. We naro turabaramukije. Muri Canada ni sawa. Twe turashimira Imana yashadufasha niho coronavirus turembeje. Pole sana nduva ngo muri Canada nta muntu agisohoka hanze nivyo. Nk'ubu jewe nivyo kabisa nk'ubu je ndi muri quarantaine kwicara kurya no kwicara ni ibintu bigoye vraiment byatugoye cyane gose. Pole sana. Okay, turekanye nivyo bwana The King. Okay, hari indi foto nabonye wa postinze wandikaga amajambo ndatwenga ariko navuga ati The King jezo bubaza neza ko ibintu koko ari byo. The King shaka kumenya narabonye postinze ifoto ya Pasli
ari kumwe na n'umudada araho mwiza juste umudada bari kumwe sinzi uyo mudada nimba ari umukunzi wa Salije ngene n'umukunzi wa Chuma cha Chuma bari kumwe na Chuma cha Chuma muri Tanzania hamu curandika ati nta tuzurabesha abantu kuri uri muri Amerika kandi uvuye muri Tanzania biboneka ko ubutumwa bamwe baravuze ati kumbe ushobora kuri kurabibwira Chuma cha Chuma eske it's true ko Chuma cha Chuma ari muri Tanzania atari muri Amerika kujya bivuze yabishikirije ibinyamakuru mu Burundi ahubwo icyo nababwira nuko abarundi b'i Burundi hagera umwanya tuvugisha ukuri kandi tugire aho tugeze tuzokoresha ukuri kugira ukuri kuzoze kujya habona uzovuga kuri muri Amerika kizi mugabo ntuzi ni darapo rihagize ama ntuzi n'imiji hagize ama amasita hagize kubyo twagize namba ashaka kugira hashike ama ashaka abone aduce ko tumuhe imico yo kwashika ku Chuma cha Chuma nta musi n'umwe ndabona aragenda mu gihugu cyo muri Amerika aduce ko tumuhe ntuze imico tumuhe hacha tumica akora kugira ashika ahantu ashaka kugera reka rero tumurondereye Chuma cha Chuma nawe tumva ico abivugako ibintu rero ni atari Chuma cha Chuma araza kutwitaba Chuma cha Chuma ngunga reka tumurondere Chuma cha Chuma yes man mzabuti sawa musaza biragenda ni sawa kabisa ori busy sana mutama dili nyingi nini kawaida naona maisha ni mazuri baba umenenepa umeganguka ibintu byose ni fresh kabisa ndabona mahera yabaye menshi Chuma cha Chuma superstar wapi na hatari Chuma cha Chuma jewe ikintu ngenda kwibarize mutama juste jewe hari umuntu twariko turayaga mukanya acarambira ibintu je byanteye ikibazo kabisa ndavuga ati no ifoke ndamurondera Chuma cha Chuma hamatwi yagire aduha umuco gato n'abakunzi ba Isaac TV bose abaha umuco gato juste bon ni type yitwa The King Platnumz uramuzi King Platnumz aba mu gihugu aba muri Canada yitwa King Platnumz uramuzi Fabrice aya osinzi mbonye nk'ifoto yongera no mumenye okay urumva hari ifoto ziko zirasirikira kuri social media nazo nyene sinzi kumaze kuzibona ni foto uri kumwe na nande uri kumwe na Pasli n'umudadu mwiza nibuka Pasli naragiye muri Tanzania cyangwa umujama wo muri Canada itwa Fabrice aka The King afise na studio muri Tanzania akorana wanashima korana na Pasli turabe iyo foto hari umukobwa pembeni hagatumenga mtoto mzuri mzee mtoto kipotabo amewaka bala mbo nyene urabona imbere yuko nzino naraciye muri Tanzania uvuye muri Amerika ariko urumva uko ari nari mfise visa gusa ni visa nyene yaza visa nyene usanga zimara igihe Biaja muri Amerika washikiye neza na neza bwana Chuma cha Chuma urumva nyene no kugira nzino urumva nyene nari mvuye muri Chicago nyene ariko nashaka kujya Arizona nkashaka nyene no kujya Canada urumva urumva visa nari mfise yari kwiga hanyuma umubire umubire ndamurondera ndamurondeye hari diri twagira dukinane urumva ariko amfete nyene hanini nashaka kubikinira Grand Frère kuko Grand Frère twashaka tumuronderere visa ya Arizona urumva Arizona geze Arizona nyene mbo kukurumva hari umuntu nyana bakubwira ati genda shaka kujya yose inkaca nkuruka bivanye na visa umuntu abafisi ko kenshi batanga ya meza 6 gutyo 3 kenshi na 3 ya visit
bo rero camera ujya mu bire ndamubaza kujyana gutya uyu nyene The King wamumenye sinibuka izina nico gituma nakubwiye ni nk'isura no yimenya bondi umuyizo foto kuko ari foto namurunga ikinda mubwira tubundi muri Tanzania twaravuganye ndamubwira nti gende muri Tanzania urumva rero ibiri ko biravugwa ngaha nuko muri Tanzania Barundi bo muri Amerika mutabasajati Chuma cha Chuma ariko arabesha nta Amerika zina harashika yabeshe araswaganyije kuja ngaha akabwira menshi amakuru n'abantu bose akabesha igihugu ngo yari muri Amerika. Urumva ujya mu bire twaragiranye akantu kameze nk'akabifu akantu kameze nk'akabifu nanje muri Tanzania naragiye ndahamara 2 semaines kuko mvuye USA nacinja kwanza Tanzania urumva ni naho nujya nyine pasiri twabonaniye turafata amafoto nyene nta bintu birenza mu mubire bo ndamukira bo kwanza kuri Facebook twarabagenzi ndamwandikira bo ndamwandikiye bo aratangura arambaza ngo none ngo wamenye gute ko mba Canada mvuga ati mbona aravye kuri profile yawe ndavuga gutya bo acambwira ngo cyanke ngo pasiri ngo we yakubwiye ko mbino vuga wapi nambwira ni pasiri hano turi kumwe ariko siwe yabimbwiye cyana murungikira ifoto cyana mubwira ni rero igenda shaka kuza ati genda shaka ati mfise visa ya USA mfise visa ya USA ariko izohera vuba ati ngene rero kuzoje USA ati nashaka kukubaza nk'ibintu byo gutoroka ati nka wewe bigenda gute acarambwira ati burya gutoroka vyiza muri Canada ni byari byiza ati kuko muri Canada niba gusubiza inyuma ati n'ubuzi buragoroshe kuronka numva washaka gutoroka ugeze muri Canada wese nawe kidini nashaka kurikinira Grand Frère okay urumva nashaka kurikinira Grand Frère mugabo sinashoka ndamubwira kari Grand Frère ndamubwira ati ni jewe hanyuma rero turaganira atangura kumbaza byinshi ngo none we wamenye gute ngo cyangwa ngo yindi bintu nk'ivyo kimbona nyine karavuca turablonda nyine mbona umenga sinzi ndatangura ndambloka amansubira kumwandikira ku yindi na warambloka urumva turablokana ico ubone yokora turetse no kuvuga ngo Isaac TV sivyo okay genda kunda gupostinga utuntu twishi ku mafibi ku ma WhatsApp n'ibipapuro byo kwa muganga muranda yipostinga ikinzo fotora visa urumva visa ndayipostinga ivyo byo kuvugana byo ngo ndamwemeze afite abantu dusanga abantu dufitaniye beef usanga abantu benshi umuntu usanga afitaniye beef n'uyu akongera none kandi akoze ikintu kimwe nkaje amadolari mba mfise mbana yakuye reka dukomeze tuvugana sivyo okay okay The King ndavuga nanje sivyo The King jera nshaka kumenya amajambo make eske Chuma cha Chuma ni yari muri Amerika canke yari muri Amerika wewe majambo magufi inyishu imwe Afrika Tanzania yarabaye Amerika Tanzania yarabaye Amerika ariko Chuma cha Chuma rwa tusigurira neza yuko yari muri Amerika abarundi tuze turaje hamwe kugira turabe ingene twoteza umuziki w'u Burundi amatrete imbere umuziki w'u Burundi so dukora amakiki y'ubwana y'ubuntu bidafashe dukora ibintu ari byo tugati tuve hano kwa kazi fulani namutabona tamanya wakazi ufise ama byara kunaniye nyene ugahagarara nyene nkana natwahagaze imyaka 8 tukumara bazarura twahagaze imyaka 8 hagaze imyaka 8 Chuma cha Chuma muga nta mashiki dushaka umviriza nyimbari Isaac Karinde sivyo ego je nakubwiye umuntu twavuganye nzi nuwo muri Canada uravyumva uwavuga ngo afite studio muri Tanzania je ndibaza nta studio nimwe muri Tanzania igeze ningira mu sivyo kandi jewe bo n'ikiganiro natanze ku kibuga cy'indege naravuze ni nururutse indege mvahe
muri Tanzania kuko ava yo kuza mu Burundi sinavuze ngo navuye ngo Amerika ngo direct ngo mu Burundi uravyumva ariko ava yuko utarashika muri Tanzania Chuma cha Chuma wari muri Amerika bien sûr que oui no nakubwiye twavuganye namubwiye twavuganye ndi muri Tanzania uravyumva neza none the king wowe wari umuzi Chuma cha Chuma the king wari umuzi Chuma cha Chuma kubera iki ndamuzi kuva 2010 umuzi gute ni umuririmbyi ndamuzi bagisokana indirimbo bamuheka mu mugongi biki n'ibiki kuko twaramukunda mugabo amakiki y'ubwana y'ibintu byarenganye yes urumva wowe rero umuzi Chuma cha Chuma kuri muziki gusa ntumuzi kumbure nk'umugenzi nk'umuntu kumbure je turavugana na video call bisigura yuko mumaze igihe kingana gute muzinanye basi wewe umaze igihe kingana gute uyagana Chuma cha Chuma me haraciye tuvugana nawe mugabo ko twavuganye ingene byace bigenda niho naciye mvuga ati buno buntu n'ubwana n'ubuntu bw'ubujuju ikintu je nashaka kukubwira sivyo uwo muntu ahubwo novuga ati is stupid numushenzi kuko urabona igituma mvuga ati numushenzi ntazi no kuvuga gute wovuga ngo umuntu ngo yafashe nabi umugenzi wanje ngo yafashe nabi umugenzi wanje wafashe nabi wamufashe nabi Chuma cha Chuma ngo wafashe nabi Pasli namwumvirije buretse tugende gahoro namwumvirije sivyo namwumvirije yavuze natuze rero atekane nanje mvuge sivyo atari uko naho ndakupa kare shaka kumviriza mubaze ati none ikintu shaka kuvuga niki mubaze ikintu kimwe mubaze ati do you know him mubaze do you know Chuma cha Chuma does he know me he doesn't know me he doesn't know about my life he doesn't know where I live so tell him to care about or to mind his own business okay arabe ibintu bimuraba visa ntayararonka kandi ntayo aragira ko ntayararonka passport kuvuga arayifise mugabo yo kugenda muri Canada ntarayironka ko ararondera ingene yo twamukore ingene yo caguma ino ariko uremera yuko aba muri Amerika yagiye no muri Amerika yahabaye ntayazi nambwire hejuru yo muri Arizona yitwa urumva man Isaac yes boss uzomushyire mu kiganiro umpamagare ku murango nyene tuvugane nyene neza cyangwa tuzogira nje n'ikiganiro nawo mu telefone ubyumva hari umudema agomba mu declare ngagomba agende muri Amerika hanyuma ngashisha guherayo ndambwira ati sawa no kubira abantu bagufasha hariya Chuma urumva Chuma cha Chuma uwumvise rero yuko atari umubro wawe ashaka kugenda ahubwo niwe washaka kugenda urumva reka kugira bigusiguriye umviriza abantu bigusiguriye sivyo gute akarorero wobwira umuntu mutazinanye ngo jewe ndashaka ngo yuko ngufasha ngo kugira ngo cemerayo eske urumva icyo kintu kiri logique ikintu kimwe no kubwira Isaac yes boss ikintu kimwe no kubwira urabona urumva icyo gituma navuze ati wowe uzondondere dukora ikiganiro nawe nyene umushire online bibe bifise umucyo kuko hari ibibazo naje nzomubaza live urumva namwe mukamubaza hanyuma mwebwe namwe because you will see my passport muzobona passport yanje muzobona passport yanje muraba ati okay Chuma he was in America yari muri America urabyumva neza ibyo nivyo dushaka cyangwa na kuri telefone ivyo nibishobora gukunda kuko nyene I have the proof I can prove it ashobora je kubyerekana ndanga prove nkavuga ati okay I was in America ivyo naho byavuga je nkuko nabimubwiye nibya biniye nabashaka kuvuga ngo naka ababona umenga ngo uyu muntu agiye guhitinga amajaluzi urumva ibintu by'amajaluzi ibintu by'amajaluzi none nyimo togira jaluzi eske jewe si ndondera kuvuma ngo je sindi muziki I have my business okay fise business yanje I have my money fise amafaranga yanje ngura mu bindi bintu babyumva neza nukuvuga sindi muziki bisobanura yuko ibyo nagena bibwire bari abandi barondera ubuzima munuze mu muziki abari babibwira urumva kuko cyangiriye amajaluzi amabifu ngo je umuntu mu stupid watazi no kuvuga neza
jewe twogiranira amabifu ngo yafashe umugenzi ngo wiwe ngo nabi gutu uwo mugenzi yumvira umuntu aravuze ituzinanye avuze ngo tuzinanye kuri Facebook no kuri WhatsApp mugabo agomba kuvuga nko kumenga yobazi my whole life bibaza ubuzima bwanje kuko abarundi bameze uko ariko chuma reka dusozere kuko nitwo bivamwo chuma reka dusozere kuko nitwo bivamwo reka dusozere kuko nitwo bivamwo reka tuzokurondera hama tuvugane live ariko mu guhera heza ashaka kumenya chuma est-ce que c'est vrai urafise umukobwa ari hanze ushaka kudeclarer wigumire hanze buraya Amerika wewe umvirize gituma nakugiye muri ivyo bintu nta kintu na kimwe cy'ukuri kirimo ni fonde reka ndakwereke basi kintu kimwe sivyo cyo gituma nakubari ati ndondera ndakwereke passport yanje ubone visa unavyumva neza okay urumva ubone visa umaze kubona visa ni wowe uzocubona ndabazi yuko abanyamakuru mwe mukunda gutangaza ibintu by'ibinyoma by'ubeshi ejo bundi hari wa postinze nagiye kuri Kira Hospital naringiye kwipimisha nyine ibintu by'ama infection n'ibintu nyene byo maraso urumva barugiye gukuma corona ya postinga ngo cyuma cya cyuma ngo afise coronavirus ngo coronavirus bihuriye ariko urumva rero nicyo gituma mwebwe abamenyesha bakuru ndabazi bo ariko cyuma niyo mpamvu twakurondeye twamushize no ku murongo the king wewe postinga nta kibazo urumva wewe you can post whatever you think whatever you feel in your heart hanyuma nushaka ikindi kiganiro uzondondere hanyuma ndakwereke passport yanje hanyuma uwo muntu singeneye no kumumenya kurumva yavuze ati tuzanye gusa kuri Facebook jewe nta byinshi no mwinjiriramwo singeneye kumumenya ariko nawe gute yonyinjirira agashaka kwigira nko kumenga yo bari umuntu twakuranye hafi umenga nzi neza gute okay reka ndabashimire cyuma narigerageyo nko kumengara ubu ikintu giteje kibuza abantu umucyo ni coronavirus ntagari jewe urumva no uvuga ngo baronko umucyo mubi bana cyuma binashukuru baba nyitaho ewe reka umviriza je ni banyitaho kuko urumva yesi ndi muri quarantaine Imana igufashe sinagusabira gupfa Imana igufashe ukiri Oh my god nuko rero ibi nitwari kubivamwe ikiyago cyabo ni hatari cyuma amuna the king plus names birakomeye rero murakoze cyane subscribe like na share nitwa Isaac Classic inkuru niherenga tuzoyikurikirana turabe